wacu mbabwire bavyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu bene wacu mbabwire bavyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu muhiri wacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore yari umuyabaga yarezwe runtu Hello guys, nizere ko muri mumeze neza. Anagira ndabamenyeshe ko abakunzi ba Burundi Iwacu TV ndabakunda cyane. Kuri microphone uri kumwe na Alf Taylor Swift, inyuma ya kamera uri kumwe na Fizzboy nta wundi ni wawundi nyene. Bon, avant yuko ndabereka umutumire wacu, nashaka kwanza mubanze mukore subscribe kuri Burundi Iwacu TV, ukomantinge, usharing ndetse una liking. Imbere yuko ndakwazanira umutumire, so reka tumuramutse. Hello. Hello. Umeze neza? Umeze neza cyane. Ushobora kutwidondorera ku bakunzi ba Burundi Iwacu TV kababwira akazina? Ego nitwa Dive Kajeneza. Hanyuma TV yanyu nkunda kuyifollowinga niko nabivuga. Merci beaucoup. So Dive twakubonye, Dive yajazanye igitari. Tukubonye wajuzanye gitari mbe nibyo usanzwe ukoramwo cyangwa usanzwe ukora iki? Ego mu buzima bwa misi yose navuga ni ikintu ca mbere kigoma kigaruka mu mutwe ni muziki. Ndakunda muziki gose. Ndavuza mu mariage kandi naho mba nibereye muhiranye ndakunda kuvuza umuziki cyane cyane gitari niyo nkunda gose. Ego nibindi ndagerageza muga gitari niyo nkunda cyane. Akunda no kuririmba uturirimbo dutandukanye. Ego apa yo kuvuza gitari mbega niki kindi wo gukora nta kindi wo gukora? Ego jewe nahejeje amashure mu mwaka uheze. Nize kuri kaminuza y'u Burundi campus Mutanga. Ego nkaba nize igisata c'amategeko. Rero ubu unavuga nti mu buzima busanzwe nabaye ndarindira kuri iyo muziki. Kuri muziki yawe eske urabona ko yo kubeshaho hari akamaro yo kumarira mu mibereho yawe? Eko navuga nti muziki ndayitezemwo vyinshi naho bitarasha biriko biratigita. Ego mbandanya nkora kugira ndabikoma nshobora guperfectiona. Hanyuma nkarondeza n'abaririmbyi batandukanye nzi adaptako kugira ngo nze ndabigana comme ça nshobore gutera intambwe kandi ndazi bizokunda. Ibintu byose bisaba patience. Usanzwe uvugiza mu maeglise canke uravuza no mu makaraoke? Ego nsanzwe mvugiriza kuri paroisse Esprit de Sagesse ku Mutanga Sud. Ariko apa yo kuvugiriza ngaho ndaza ndavuza no ku mariage nkaho bantumye ko. Ego kandi ndabona ko biriko biraza nyene buke muzike isaba gusa kugumako. Ego urabona ko agafaranga nyene ugafata neza ubuzima bukabandanya neza? Bo cyagafaranga sinavuga ngo agafaranga n'ikirenga kuko ndacari ko ndarondera kumenyekana. Igikuru sinavuga ngo nihutira amafaranga gusa nshaka guperfectiona hanyuma amafaranga nayo bizokunda bize buhoro. Ego niwe wibeshejeho canke kumwe na famille? Bo jewe nsanzwe hanze. Wenyene canke uri ndi kumwe n'abandi? Oya kwibana je nyene ntavyo nkunda. Ndi kumwe n'abandi. Ego okay, so Dive yatubwiye ko abasanzwe avuza unaririmba
ego nsanzwe ndirimba. Reka tuvugirize anaturirimbire. Ego reka ntore gitari ndabaririmbire kandi ndizeye ko muza kumfasha namwe ngaha mwumva nyene habaryoheye, nifuza namwe ko mwumva ngaha mwaryohewe. Aho kwitabira muraza kwitabira. Reka ndabaririmbire akaririmbo k'umuririmbyi novuga nti yanyanspiye gose, Bahaga. Akaririmbo kitwa Yasa n'irirenga, sinzi ko mumaze ko kumva. Ego iwacu iyo nakuriye habaye umwana yari intore, yari umuyabaga yarezwe runtu, yari akarorero uyo mwana nikatihabwa, yarakunzwe eka yarakundwa, yari umukirisu ntiyasiba misa, niko yarezwe ntiyahemuka, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga. Tanalalalala, tanalala, tanalalalala, tanalala, tanalalalala, tanalala, tanalalalala. Naho yankunda nanje ntamukunda, sije namujanye hihibambewe, barayamaze ngo hayagabangana, abatware nibo bamuntwaye, zo kwamanicara kuri kagasozi kumucamo hamwe ahoraca, ntega amaso yuko yogaruka, azanzaniye wa mutima, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga, gitwatiro ry'inka yasa n'irirenga,
Yitwatiro y'inka yasanirirenga Yitwatiro y'inka yasanirirenga Yitwatiro y'inka yasanirirenga. guys bisanzwe uranyumije uzi ko none ndakubaza ikintu kimwe eske uyu wavuze ko ukunda mbe yitwa nde uyu muntu yaririmbye Bo umuririmbyi yitwa Bahaga ego uzi indirimbo za Bahaga nyinshi ni ukunda gusa cyane bo jewe novuga nti narabaye inspire cyane n'abaririmbyi ba kera kuko umuziki wabo ndetse n'amajambo biranyubaka baririmba live cyane nanje mubona ko nkunda live kandi n'amajambo harimo impanuro nyinshi nico gituma nkunda indirimbo z'abantu bake si Bahaga gusa hariho ba Bernard Gakwaya hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo umuntu n'ubuntu irangyohera gose eka noneho ndetse n'izindi ba Canco Amisi n'abandi benshi none abaririmbyi ba kera ndabakunda cyane. Niba ukunda kuririmba indirimbo zabo kenshi ego nibo nkunda cyane ariko mu bindi bihugu urashobora kuririmba izindi ndirimbo zabo bo no mu bindi bihugu nta kibazo n'abandi ndabakunda batari bake haba Afrika ndetse n'ahandi kubera nuvuga ntaciye ku ishuri gatoya n'utunimbo tw'icongereza igifaransa ndagerageza voilà sije hari umuririmbyi nkunda ngaho muri Afrika ngira ndagupime ko numvise urazi kuririmba cyane nani urazi kuyivuza gose hari indirimbo ya Running to ya Simi shaka kuyindirimbira ndayizi Running to yo shaka rero yindirimbira ndayikunda cyane vraiment kuvyo ndabikora vraiment ndabikora yego ndakunda abafana nanje ndakunda ko baryoherwa baba motive okay jengira ndagupime hari indirimbo ngenda gusabe undirimbire ya Perfect yitwa Perfect ya Ed Sheeran. Perfect ya Ed Sheeran indirimbo ziwe nazo nyene ndazikunda cyane ego gusa uraza kumfasha gatoya nko kuri refrain nyene mbone nawe ko wagiye muri mood ni yaryo. Okay je kuja muri mood ntugire kibazo ndajayo sawa merci. Found the love for me, darling, just started right for the mighty. I found a girl. Vraiment, uranshoboye nabonye urazi kuririmba urazi kuvuza courage. Merci. Okay, muri carrière yawe ya musique ni zihe ngorane ugenda urahura nazo? Ego merci beaucoup. Navuga nti muri carrière ya musique intambamye ni nyinshi kuko umuziki kugira ukore birasaba ko uzuragenda mu studio. Bo izo nkizo umaze kwandika kugira ngo zishobore kuja habona rero ivyo vyose bisaba uburyo ndagerageza nyene uko nshoboye nkagira composition naho ntarashobora kuronka uburyo bwo kuja muri studio nkaba ndakompoza ndafise ikaye ni kuvuga we hari izo wa composition wawe ziwanje personnellement mugabo wabuze uburyo ego nabuze uburyo bwo kuja muri studio kugira nshobore kuzisohora ego rero navuga nti intambamye ikomeye gose hanyuma ikindi apa ya guitare ndavuza piano bon nkubu uyo nshaka kugira perfectionnement kuri piano
birangora nta piano mfise hafi bo gitare yo ndayifise ni wanje iyo ni wa niyo wiguriye ego niyo niguriye ego navuga nizo ntambamye nyamukuru duhura nazo kandi ziye ko bizotaba bigakunda ngira ngo zigatora inyishu ego mbandanya nkora nikugumana patience na courage. Muri wewe ni hehe ubona ushaka gushika? Jewe novuga nti ndafise vision vraiment ndafise vision ndende ndiko ndiyumvira ko nokora musique navuga nti ihanura amajambo cyane nshaka live nkashaka kandi no kugira gushira mu muziki wanje amajambo ahanurana cyane ugwaruka numva ko nababwiye ko nkunda musique y'abantu ba kera kubera usanga naho idashobora kuvumbwa nyene TikTok ngo abantu bashobore kukadimira mugabo usanga igumi garuka mu mitwe y'abantu navuga nti ndakunda indirimbo zimpanura jewe nyene zigahanura n'abandi muri rusange ego. Okay, uvuze ngo ukeneye kuzokora indirimbo zihanura zigahanura n'ugwaruka cyane lo content. Okay, zigahanura n'ugwaruka wowe ugwaruka rubona gute? Eko navuga nti ugwaruka rw'ubu n'ukuri rurateye intambwe kuko murabona turaja ku ishuri tukakora education niko nobivuga ariko hariho ibintu bimwe nyene usanga bidutwara bana Android yaragwiriye kandi umuji ubandanya navuga nti modernite ibandanya ishinga imizi mu miji itandukanye rero hari habo ugwaruka rwinshi usanga rwatwawe n'ibihenda amaso jewe naho imiziki ndayikunda sinshaka kuyikora navuga ntiyibagiye conscience yanje nayibagiye oya nshaka guhanura ugwaruka cyo gutuma rero izo ndirimbo za kena nshaka kuzifokaliza ko gose ego ava yuko tuheze ikiganiro cacu nakaye karirimbo uririmbira ku bakunzi ba Burundi Wacu TV kiwacu mu Burundi. Akaririmbo novuga nti karimwe impanuro kanyoheye cyane hari akaririmbo kitwa umuntu n'ubuntu ka Bernard Gakwaya ubu ari mu Rwanda carrière musicale nayo nyene yayihebye kuko n'umwana wiwe arabandanya aririmba rero iyo ndirimbo vraiment narumvise impanuro nyinshi irahanura cyane ego ndashobora kugacisha ko nako nyene kandi ndatinda muramaze kukumva nako nyene ego merci. Mbabwire bavyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu bene wacu mbabwire bavyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu bazobaha agateka ikakabereye abantu nimwagendera neza imico y'abantu bazobaha agateka ikakabereye abantu nimwagendera neza imico y'abantu bose banegura atawumuhanigwere ntugire ngo nukumwana harya umuntu n'ubuntu bose banegura atawumuhanigwere ntugire ngo nukumwana harya umuntu n'ubuntu ahubwo uraca ugenda
uterega mugenzi raba iyo mico yawe nta kuntu muyo ahubwo uraca ugenda uterega mugenzi raba iyo mico yawe nta kuntu muyo tantatanarang 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 nejo bundi ukagira umugenzi ukabona aranyereye uramugarura muyo nejo bundi ukagira umugenzi ukabona aranyereye uramugarura muyo utewe nshuti yanje uko siko bigenda iyo si imico myiza y'ubuntu mu bantu utewe nshuti yanje uko siko bigenda iyo si imico myiza y'ubuntu mu bantu mugenzi nguratunze warize ivyo vyonyene ntiwibaze ngo birakwiye muyo ntiwihende mugenzi ngufise itongo urimbura nta nzara ngo nta nyota ngo birakwiye muyo ubura uburyamo kandi ufise umuryango baguhara ivomo wo kwicuza muyo ubura uburyamo kandi ufise umuryango baguhara ivomo wo kwicuza muyo uragendera ubuntu niryo tunga rya mbere urabwira n'abandi ko harya umuntu n'ubuntu uragendera ubuntu niryo tunga rya mbere urabwira n'abandi ko harya umuntu n'ubuntu harya umuntu n'ubuntu. Thanks a lot. Merci beaucoup waturirimbiye neza cyane ingabire yawe ni nziza cyo nagusabira Imana izi gukomeze merci namwe izi bakomeze Divin nk'umuntu akeneye kubafasha yubatorera hehe adresse yanyu yubaronka gute merci beaucoup jewe novuga nti nsanzwe ndi stable eko nta nkora imizike ndafise aho mba ndayikorera eko ndavuza gitari kuri Paroisse Esprit de Sagesse ni kuvuga nkaho akenshi hari igihe usanga ariho mba ndi hanyuma aho nsanzwe mba mu Nyakabiga ya gatatu 7e avenue ménage numéro 4 eko ubu nkeneye ashobora no kundondera no kuri telefone ndakoresha WhatsApp 79 196 514 79 196 514 canke limité 62 749 011 62 749 011 ari nk'ushaka ko ndamufasha agakuza ingabirano yiwe kuvuza kuririmba cyangwa ufise umwana abona afise iyo tara uwo wese ndashobora kumufasha merci. Nakaye kajambo keza ubwira ku bakunzi ba Burundi Watch TV bariko bagukurikirana nakaye kajambo keza ubabwira? Bon, abakunzi ba Burundi Iwacu TV navuga nti ubwa mbere
nanje ndabakunda cyane kuko Burundi Iwacu TV ndakunda kuyikurikirana ndetse n'ibiganiro ikunda kuza iracisha ku mbuga ndakunda kubikurikirana cyane. Rero abakunzi ba Burundi Iwacu TV bakomeze bishasha, ndabona ko muguma murondeza baze bararaba bishasha, kandi nkuko mwatanga ikiganiro mubivuga base baragira niyo sabone mbe niko babivuga subscribe hanyuma bagira n'amakomantere menshi n'amajeme kugira ngo bazabona bishasha byanyu namwe. kandi Burundi Iwacu TV sindayibagira, mwava mwibagira ko kimbatse. Burundi Iwacu TV ndayifurije gutera imbere, ibikorwa byanyu bandanya bija imbere. Ego cyane. So guys, turabashimiye cyane kuba dukurikiranye. Nagira nibutse kuri babandi batarakora subscribe, ntimwibagire nimugende mutayikoze. So turabakunda cyane, na commentaire zanyu turazikeneye, ku likinga turabikeneye. So ciao ciao, turabakunda gose.